dusubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese dukurikiye kuri imbonesha kuri hejuru TV aherereye uyu no mwanya w'amakuru agezweho twabateguriye. Turi ku murango wo kuri uyu wa kabiri ntimucikwe, hari byinshi bigiye bitandukanye mugiye gukurikira mu gisata ca politike hamwe n'umutekano. Reka tubaramutse kandi tubaha ikaze mwe mudukurikiye muri mu bice bitandukanye imbere mu gihugu c'u Burundi, mu ntara no mu bisagara, abari ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure, namwe turabahaye kaze ntimucikwe n'amakuru tuba twabateguriye. General Ali Ndizigiye batazira muzinga ivyiwe birabandanya gukomera, ubu ari muyabira kandi ariko arabira cane. Uyu niwe yahora agaba ibikorwa byose by'abasoda b'u Burundi muri RDC kwa Pacifique. Imbere yuko Goma ifatwa, uyu mujenerali yari yamaze kwimura icicaro ciwe agikura igoma kijana Bukavu, acategeka abasoda b'u Burundi kuva mu mapozisiyo yose bari bafise Goma bahungira muri Sud Kivu. Hari bake cane rero basigaye ku kibuga c'indege ca Goma imbere yuko Bukavu rero ifatwa naho yari yamaze guhunga. General Muzinga ubageze Bujumbura kandi ngabo ziwe ziri ku butaka bwa Kongo. Abasirikare ishavuriraniga kubera inyifato ya General Muzinga, ndetse bariko bamuhigira ko bashobora kuzomugirira nabi bivanye nuko yabahemukiye bikomeye hanabikoranye na President Ndayishimiye. Uyu General Ali Ndizigiye batazira Muzinga ivyiwe n'amabanga akomeye cane tuza kubamenera muri aya makuru. Ubuhemu ngo nibwo bumuranga imbere y'ibindi byose, muraza kubikurikira mu buryo burambuye. Kurundi ruhande rero muri politike n'ubundi ariko n'igisata c'umutekano, muraza gukurikira inkuru yihuta ivuga kuri Front Burundais de la Libération FBR abarundi. N'umuhari mushasha rero warayitangaje ko utanguje urugamba rw'umuheto rwo kubohoza u Burundi. Ivyo rero bikaba biza inyuma yaho leta y'u Burundi yahora ivuga ko iganye na Red Tabara, mbere igisoda cari cararungitswe muri RDC batayo zibiri zijejwe guhiga Red Tabara muri plateau za Sud Kivu. Ese iyi FBR abarundi yoba ikorera hehe, yoba igizwe na bande, yoba irongowe na bande? Ivyo vyose muri aya makuru tugiye kubigaruka ko munumvirize n'itangazo boba batanze bagabisha CNDD FDD. Nayo n'ubundi mu gisirikare c'u Burundi General Gaspard Baratuza akaba ari ubuvugira igisirikare c'u Burundi, nawe ibintu birabandanya gukomera cane, ngo yoba yaragiye kuraba frigo zuzuye ibiziga muri cadre ya Pacifique, aho rero bahita Guantanamo. Aho Guantanamo muri yo kampi akaba ariho rero hashingurwa ibiziga by'abasirikare b'u Burundi. Amabanga rero araguma ameneka cane, ibintu birakomeye hagati yiwe na Pacifique Nininahazwe, umwe wese yagiriza uyundi vyaha bikomeye cane. Nivyo muri aya makuru turaza kubibanyuriramwo. Naho kandi imiryango myinshi y'abasirikare irabaza aho ababo bari ndetse niba bakiri bazima, turaza kubigaruka ko. Ivya Alengio mu binyoni rero bitera biyangara yankiwe kurekurwa vy'agateganyo. Muri aya makuru rero izo ngingo zose nizo tugiye kugaruka ko. Yonda kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. General de Brigade ari Ndizigiye batazira muzinga yari yararungitswe muri RDC nk'intumwa y'u Burundi mu murwi wa CIRGL ujejwe gukurikirana ko atabibazo by'umutekano byaduka hagati y'ibihugu bigize uwo muryango. Ico kibanza rero yaciye agikoresha nyabona mu kwegerana FDLR bakorana integuro z'intambara, yongera n'imitwe FARDC ingene boyingabo z'u Burundi zambaye umwambaro wayo kugira bace bigarurira uduce twa M23 twari twahawe ingabo z'u Burundi zari muri Republika Demokarasi ya Kongo ku izina rya EAC. Ico gihe President Ndayishimiye rero niwe yatwara EAC, yafatwa nk'umushinga ntagiye hagati ya FARDC na M23, maze M23 bayumvisha kurekura uturere yari yarafashe bayisaba kuduha ingabo za EAC kugira ngo nayije kwegeranya ibiganiro bibone no gutangura. M23 yarabikoze rero kuko n'ibice 50% by'ibice yafashe biha abasoda b'u Burundi, ibindi bice bihabwa abasoda ba Kenya, abahugana n'abasudani y'ubumanuko. Aho Muzinga rero yatanguriye guhemuka aja mu moya ya FDLR avyumvisha Ndayishimiye ko bishoboka, nawe acaratambikiza yitwa umushinga ntahari hagati, yongera aba uwufasha uruhande rumwe. Niho havuye ibara ryose turiko turambara muri RDC, niko abarundi bariko baravuga.
nta kintu rero cababaje abarundi benshi nko kubona abasoda b'u Burundi bapfa bambaye imyambaro y'igisoda ca RDC n'ibendera rya RDC, ariko rero iyo bapfuye RDC ntiyigere inabumanamira, n'ibikorwa rero bakoreye RDC mu kwitanga kwabo ntivyigere vyemerwa. Abasoda b'u Burundi rero barahemukiwe cane. Gen.MUZINGA rero ari mu basoda ba mbere b'u Burundi babonetse mu RDC muri Munyonyo 2023 kandi yari agiserukira u Burundi muri wa murwi wa CIRGL. Ibyo rero bikaba byarabaye gutya, yaje hamwe rero n'abatwara FDLB n'abatwara FARDC, akaba umwe muri bo bagapangana imigambi yabaye mu guhemuka gukomeye. Muri ivyo rero abasoda b'u Burundi bava i Bujumbura mwambaro wa FARDC bakagenda tani inko bafise bagera muri RDC bakajana ku rugamba na Wazalendo, FDLR na FARDC. Ku rugamba rero umusoda wacu akisanga ariko ahabwa amategeko n'abantu tumva ururimi bavuga bakamutana urugamba, agasigara araswa nabo yibaza ko bamukingiye ayo mahano yakwezwe na General Muzinga. Muri ivyo bihe rero umusoda w'u Burundi yagurwa ibihumbi vy'amadolari, wakaronka amadolari 50 gusa ku kwezi. Nawe mwumvirize ako kababaro nako gahinda. Muri ivyo bihe rero abasoda baribwa imfungurwa zabo zanditswe mu madolari, ugasanga umusoda ariko araturatura n'udusuguti canke ibitumbura. Ibaze nawe umusoda uri ku rugamba. Niho rero batabaza ku mbuga zigiye zitandukanye. Kigarama 2023 n'ukwezi kwabereye amahano ingabo z'u Burundi muri RDC, nabwo bwa mbere abasoda bishwe ku rugero rudatahuritse, baratabarahunga basiga ibiziga ku mapozisiyo, haba abafatwa mpiri, bamwe rero bakaba barazimirira no mu mashamba, amabatayo arasambuka. Abasoda rero barokotse bahuriye ahitwa mu bambiro bakoreshwa inama na Muzinga. Hari ifoto yiteye ikigongo rero dukunze kwerekana yo basoda humengo no murwa baroberi mbere y'abasoda rero bari batakaje ivyizigiro by'iyo ntambara. Gen.MUZINGA yasabye abumva ko badashaka kubandanya ingwano baja ukwabo, aca baha ubwato bubatahana, hariho n'abahawe indege abandi batashe n'amaguru. Bose rero bashitse mu Burundi barafashwe batwarwa muri JD, ubwo ni pereza rya gisirikare, abandi rero baboherwa mu makambi. Benshi barakubiswe, abandi babashwa atanagahuzu bambaye. Mu nyuma rero bakaba baratwaye mu mabohero, bacirwa urubanza harimwo n'abahawe gufunga ubuzima bwabo bwose. Hoba hariho rero nabishwe, ariko turacana bitokoza ko Muzinga rero atashe agasiga inyuma ingabo ziwe, aho gutegura neza ingene ingabo ziwe zitahuka neza. General Linda yizigiye yahisemwe kwitahira wenyene ataye ingabo ku kangaratete. Zimwe ziracari ku mapozisiyo, ariko zari ziko zitazohangana na M23, izindi zimaze hafi indwi zibiri mu nzira ziriko zirataha, izindi zivuga ko zazimiye. Gen.MUZINGA rero ntiyigeze narondera gutahukana ibiziga by'abasoda b'u Burundi biciye mu bibanza bifiswe na M23. Benshi rero bakaba barasahukiye mu misodi n'amashamba ya RDC. Ntiyigeze narondera kubohoza ingabo zafashwe mbiri, hatashe azisigayo. President Ndayishimiye akaba zita baroberi barede tabara, umuvugizi soda c'u Burundi nawe akabazita abanyamahanga. Mu mvugo y'igisirikare bavuga ngo après la guerre il y a la concert de guerre, ngo dufise ingabo zitari bwigere zineshwa. Mu gisoda ciyubaha Gen.MUZINGA yategerezwa gushikira ndetse akanishikira imbere ya sentare ya gisirikare. Ubuhemu yakoze ni ndengakamere, ariko yabukoranye na President Ndayishimiye, gutyo batengabo z'u Burundi mu kaga. Bizohera gutyo nyene, kuko nta musirikare w'ijunda n'ijambo asigaye mu Burundi. Ico bikoze bino bintu ngo bizogira ingaruka zikomeye ku gihugu n'igisoda c'u Burundi. Nayo Gaspari baratuza ngo yoba ari hehe. Ivyo biriko birabazwa na Pacifique Nininahazwe, n'ubundi buri umwe wese yagiriza uyundi ibyaha bikomeye. Kuwa 16 kwezi kwa mbere niho rero yagirije Pacifique Nininahazwe ko ari karabesha abarundi. Yavuze ko n'abasoda b'Urundi bifashe neza ku rugamba rw'intambara, none yoba aranyikiye he ko ataca ariko aravuga. Ko niko Pacifique Nininahazwe avuga ngo no baracabesha ko abasoda bifashe neza. Yoba yaramenye ko abasoda b'u Burundi bahisemwe kwihungira hako buhonera mu ntambara batumva. Yoba yaramenye amagorwa abasoda barimwo, ngo yoba yaragiye kuraba frigo zuzuye ibiziga muri KDC passive bita Duantanamo, ngo yoba zagahinda k'imiryango. Yoba ataramaramazwa no kwita abasoda b'u Burundi bafashwe imiringo n'abanyamahanga. Ko muri kano kanya havugwa abasoda bashobora kugira ibibazo mu guhunga, birakenewe ko igisoda kiva mu gacerere. Mbega ngo bazobandanya intambara hamwe n'abasoda ba Tshisekedi canke urugendo rurangiriye hano? Mbega Uburundi buzohava butanga ikibuga c'indege ca Bujumbura ngo gikoreshwe gutera uturere twa M23 canke Uburundi burasokoye mu bijanye n'ingwano?
mbega amezi ndwi abasoda baheraniwe Tshisekedi azemera kuyariha nginyishu irakenewe Gaspard baratuza ngo nagire ibyo asigura. Tuve mu by'igisirikare ariko n'ubundi tuje muri politiki visa y'uburike n'igisirikare. Hari umurwi mushasha warayutangaje kutanguje urugamba rw'umuheto rwo kubahoza Burundi. Kugeza ubu leta y'u Burundi yaho rivuga ko ihanganye na Red Tabara. Mbere y'igisoda cari cararungitse muri RDC batayo zibiri zijerwe guhiga Red Tabara muri plateau za Sud Kivu. Ejo haheze ku igenekerezo rya 17 kwezi kwa 2025 Arundi muhari wavuze ko utanguye urugamba ni Front Burundais de la Libération FBR Abarundi. Umuhari uko vuga ko ugizwe n'imihari itatu yiyunze harimo FRD Abarundi, IPR na IPF. Umuhari yavuga ko witeguriye kwakira n'iyindi mihari ugahamagarira Abarundi kwikura k'intwaro mbi ya CNDD FDD. Umuhari rero ntiwatanze amazina y'abawurongoye, ntiwanatomo yahugiye gutangura urugamba niba uzocumbika hanze canke kuri ku butaka bw'u Burundi. Tangazo risenye ko rero ko ryakorewe muri komine Musigati FBR Abarundi ntivuga nimba izokorana na Red Tabara. Leta y'u Burundi rero irekera Abarundi mu buhungiro ikanga gutora umuti w'ibihozo izokwegerera igihugu. Abantu rero bihebuye baruhira gufata inzira zose zibibaza ko zobakiza. Nibizwi neza ko uyu muhari wa ofisi nguvu ntituzi ko ari naho uragwana ariko vyama bitangura gutya mu nyuma inganda zigatikira amarira akaba menshi mu Barundi. Hari n'imiryango myinshi y'abasirikare iriko irabandanya baza niba ababo bakiri bazima. Ivyo rero bikaba bimenyerewe cyane. Intambara yo mu ndwi heze muri Sud Kivu cyane muri territoire ya Kalehe yarahitanye abasirikare b'u Burundi batari bake, bandi barafatwa mbere. Hari nabandi bakirera mu mashamba kugeza ubu batazwa makuru yabo. Kibabaje gusumba nuko mu gihe cyo guhunga hari ibiziga byinshi by'abasoda batawe aho bagwaniye. Niyo mpamvu rero hari imiryango myinshi yandika inasaba ko twonayifasha kubaza makuru y'ababo. Benshi muri iyo miryango rero bakaba bararonse rukurukuru ko ababo bapfuye ariko nta nkuru nabanduka bafise. Imiryango y'abasoda irasaba abogira gakuru kabo kubafasha kukamenya. Nkuru ya mbere, umusirikare Michel Ndayiragije avuka mu tumba Mirinzi muri komine Ntinayaramurambya, ari Caporal Chef Jean Claude Karugwiza avuka ku mutumba Nyamagandika. Hari kandi ubwo aho Nyamagandikane muri komine Makeboko mu ntara ya Gitega hari umusirikare yitwa Focus Ndayishimiye, hari umusirikare yitwa Gerdas Rangabi yavuka ku mutumba Nyange komine Butaganzwe intara ya Ruyigi, hari umusirikare Oscar Shemezimana avuka ku mutumba Nyarurambe komine Gatara intara ya Kayanza, hari umusirikare Charles Nkeshimana Batazira Kagabo avuka ku mutumba Bihanga komine Matana intara ya Bururi, hari umusirikare Claude Ntirenganya avuka muri komine Gitobe mu ntara ya Kirundo, hari umusirikare Viateur Rubera Intwari avuka ku mutumba Burambana komine intara ya Muramvya, hari umusirikare Onezime Nahimana avuka ku mutumba Rusagara komine Kigamba intara ya Cankuzo. Naho n'imiryango yabo yaronse amakuru avuga ko bapfuye ntidushobora no kuvyemeza hano. Abo bafise n'amakuru akwiye bona yasangiza muri commentaire tukayashikiriza n'imiryango yabo ibiriko irababaza. Kuva rero ikibuga c'indege ca Kavumu gifashwe na M23 kuwa gatanu heze hagakurikira igisagara ca Bukavu, abasoda b'u Burundi bariko baraca mu bihe bigoye cane. Uretse ivyo bapfuye rero n'abafashwe imiri bandi bamaze iminsi yose mu nzira bagana Burundi, abitwa ko bageze kure ejo ku mugoroba bariko baregeza Kamanyora hafi y'urubibe rw'u Burundi. Hari abandi bavuga ko atakaye batazi iyo bageze. Bose baravuga ko bafise inzara idasanzwe. Haravuga ko hariho na batayo zibiri zoba zifise ikibazo caho baca kubera ari ibibanza biri mu minwe ya M23. Mugere ibintu vyogoma bimeze gutya, hari n'ikibazo gishobora kwaduka ca batayo zibiri zimuri ho plateau kugwanira zitabara be na FNL yanzaba mpema ziri mu zishobora yo kugira ikibazo c'inzira. Hari amakuru avuga ko abasoda b'u Burundi ro bahavuye banka kugwana bonyene kuva kare ifashwe, baravuze ko batabona ico bariko barapfira mu gihe abasoda ba RDC batari bakeneye kugwana, maze rero bahitamwo nabo guhunga. Ni gutyo rero igisagara gihambaye nka Bukavu cafashwe tani ngwana bayeho. Ntango zindwi hezero musenyeri w'umuginga Yoakim Ntahondere yari yaratanze impanuro ikomeye yasaba n'abategetsi kuva mu ngwana bagashira imbere ibiganiro. Yari yaberetse ko Bukavu na Uvira zigiye gufatwa na M23, yanabaciriye akaganati wanka kugarura impene kiri hafi yamara kurenga umurambi ukabira nkayo. President Ndayishimiye we aho kumva kama yagiye mu Kirundo guhaya ingene azogwana n'u Rwanda akarutsinda. None cya kibazo kiradutse, hazova rero hakenerwa n'ibiganiro kugira abasoda bose batahe amahoro. Aho rero ntituvuze ko abafashwe batazwi n'igitigiri.
hari n'ikindi kibabaje cyane kuko ingene ibindi bihugu byose byaganiriye kugira ngo bihabwe ibiziga by'abasoda babo bagiye baragwa ku rugamba maze bigatahukanwa ushinguranwa iteka Burundi bwandayishimira ntibusubira no gusaba ibiziga by'abasirikare babwo bafashwe nabo barabihakana ngo nabaroberi canke abanyamahanga akorera akabari akambaro kibara. Tubandanirize mu makuru avugwa mu gisata c'ubutungane kwa Alain Guillaume Bunyoni general mu gipolisi c'u Burundi ari na ofisi ryo pete gusa aho bafungiye mu ibohero rikuru rya Gitega. Sentare nahinyuzwa yarayanse ko general Bunyoni arekurwa vy'agateganyo ni mu ntayi y'icese rero kuwa gatanu heze kwigenekezo rya 14 Ruhuhuma 2025 general Alain Guillaume Bunyoni yari yasabye sentare nahinyuzwa mu gisata caho cagasambura manza ko yorekurwa vy'agateganyo kubera amagara yiwe abangamiwe. Bunyoni yavuga ko aragwaye diabete de type D igeze kure, yavuga ko imiti etat ikimufasha kinini, navuga ko yabayeho yugaranwe yagasohorwa iminota 30 gusa naho nyene kabiri mu ndwi. Bunyoni akavuga ko atinya ko azohava apfira mu nyororo. Sentare rero yari yamwemereye no kumwishura mu masaha 28. Nivyo vyakozwe rero ejo haheze. Sentare nahinyuzwa yashinze ko igisabo ca Bunyoni atashingiro gifise Jean Bunyoni akazobandanya gufungwa. Wasigaye ko sentare nanyuzwa yishura igisabo ca kabiri Bunyoni yasavye ko urubanza rwiwe rusubirwamwo aho azishurwa mu minsi ishika 60 hereye ku munsi rwasabiye ko ubwo no kuvuga ko ari mu gihe ca amezi abiri uhereye igihe urubanza arwabereye. Duhereze kuri iyi nkuru y'umubabaro Iva Irakoze ariko araziriki ico ni kibazo kiriko kiribazwa n'abantu benshi. Nyuma y'imyaka 3 mu mpimbano yasubijwe mu iperereza Iva Irakoze n'umusore yavukiye mu Nyakabiga aho ni Bujumbura mu 1993 muravyumviriza neza ko afise imyaka ishika kuri 32 nk'abandi batari bake mu gwaruka. Iva Irakoze yarahunze igihugu muri 2015 acaja kuba mu Buganda muri 2022 niho yibaza ko yohunguka narirya abantu bari bafise n'umukuru w'igihugu mushasha hemiriza impunzi guhunguka zikagaruka kubaka igihugu. Iva Irakoze rero yasanze bitoroshe kuronka akazi hava yiyumvira gusubira mu Buganda kugira aronke cakora. Ntivyamworoheye hageze ku rubero rwa Kirundo yaciye afatwa n'iperereza mu nyuma rira hava canwe mu mpimbo Bujumbura mvuye rero yagira akwize imyaka ishika kuri 3 mu munyororo. Kwa gatandatu wezero hari kwigenekezo ya 15 kwezi kwa kabiri Iva Irakoze yarasohoye ibohero rikuru rya Mpimba asubizwa mu gasho k'iperereza. Ibintu rero biteye n'amakenga cyane. Amategeko rero bino bintu ntibinarekuwe kuko umuntu yamaze gushika mu bintu ya pareke canke mu y'ubucamanza ntashobora gusubira mu gipolisi kwa OPG. Benshi mu basubizwe mu iperereza baragirirwa nabo ugasanga banamazeyo n'imyaka imiryango idafise uburenganzira bwo kubabona, hari nabo bishika bakabugwa irengero ryabo canke bakicwa. Abaryango ba Iva Irakoze rero bakaba bahangayitse ntibazi ico umwana wabo ariko arazira. Aba rero hasabwa umurwi CND haje kurikirana kino kibazo nasaba General Major Defonse Baremarongo iperereza ko yohagarika ingendo aharaye inyuranye n'amategeko. Turasabye umushikiranganje ubutungane Domine Manyankimbona ko yohagarika bino bintu kubahiriza n'uburenganzira bwa abanyororo. Turasabye kandi ko ubuzima bwa Iva Irakoze bukingirwa kandi ko uburenganzira bwowe bwose bwubahirizwa hisunzwe amategeko. Uko rero niko duheraheje aya makuru twari twabateguriye muri uyu mwanya. Basabe kugira ngo mufyonde kuri subscribe canke sabone niba mutari mwafyondako ni kuri Hejuru TV amande y'ijambo iryo Hejuru TV n'ubundi munsi y'video. Ifyonze ko rero ucironka amakuru n'ibiganiro byacu uri mu bambere ntimucikwe n'andi tuza kubagezaho kuri uyu munsi.